nisanga mu buzima bw'ubusambanyi rero ndabibamwo imyaka 7 maze kubibamwo imyaka 7 nyuma yaho Imana irangendera irambwira ati mbega wopfa woja hehe ako kabarirwe kawe ubwo busambanyi bwawe wopfa woja yuko yompeba jewe nta n'igitereko mfise ngo ayumugera ibintu vyinshi gose baravuze ibintu vyinshi cyane ngo ayumugera bivanye n'akahise kanje kandi vyarumvikana kubera nifise kazi kahise kabi urumva yaciye ambwira ati Imana ishime ko abaganga baguhebuje. Iyo tubonye umuntu afise umubiri mwiza uremvye bihutira kuvuga ko abayeho neza. Ubayeho neza abafungura neza, ufungura neza abafungura ivyo kurya vyuzuyemo intungamubiri. Ariko ibifungurwa birimo ndema mubiri sanganyangaburo na ntangaguvu nibiri mu mikoro ya bose. Rero tubarangire ubuyi nisi buzuyemo ivyunyunyu byose bikenewe n'umuntu wari we wese uva ku mwana w'uruyoya abibungenze reka gushika no kubageze mu zabukuru. Ubuyi nisi amagara meza ubuzima bwiza. Twandikire kuri 67 amajana 83 amajana 72. Ubuyi nisi turi kumwe namwe. Turamukije bakunzi b'ikiyago TV show turabahaye kaze mu kiganiro cacu twongeye kubazanira umutumire wacu no munsi twabazaniye n'umuvyeyi ariko arakora ibikorwa byo kwiteza imbere n'umumama mwiza agiye kuduha inkuru yiwe y'ukuri y'urugendo yagize kugera agere ahageze uno munsi. Ugiye kubashikiriza ikiganiro ni Akimana Ani Krista. Turabaramukije cyane Madame Benigne. Mahoro neza cyane. Murakomeye? Yego turaho. Turabahaye kaze mu kiganiro cacu. Murakoze cyane. Yego. Twagomba utubwire mbega Benigne ninde muri make? Jewe nitwa mazina yanje ni Benigne Ninahazwe. Nkaba mvuka Igitega, amavuka yanje ni Gitega, nkaba nsanzwe nkorera imirimo yanje Igitega nyene. Ego rafisi cubandanya. Benigne yavukiye mu muryango w'abana bangahe? Benigne n'umwana wa kangahe? Jewe navutse mu muryango w'abana 7. Hanyuma maze kuvukira mu muryango w'abana 7 mama yaciye apfa mfise imyaka 10 apfa ndaza abana 2. Apfuye ndaza abana 2 umwe yitwa Jean Claude uwundi yitwa Edumo. Amacara acikana amaze gucikana jewe nakuze mbabaye cyane kumva yuko abavyeyi bapfuye bandaza abana hama nabo bana ntibahavuye ngo babeho bahavuye nabo bapfa more cyane. Ego umwe yamfiriye mu ntoki uwundi amfira mu mugongo. Rero nakuze mbabaye cyane hanyuma maze imyaka 15 niho nyokuru wacu yambwira ati burya uri kurakura hariho umuhungu yagushimye. Hanyuma uyu muhungu acaraza aje nyene ngo aje tuvugane. Hanyuma jewe kubera rero nakuze nkuranye ibikomere kuko hari igihe twafungura n'ikindi gihe tutafungura. Muri ico gihe twari mu buzima butoroshe rero nakuranye ibikomere. Hanyuma rero nubwo yambwira yuko hariho umuhungu ankeneye ivyo bintu sinari bwavyumve ntivyari bwaze no muri jewe kubera bya bikomere wakuranye. Yego mbega dusubiye inyuma gato ntaguciriyemwo barya abana mama we yakuraze bahavuye bahitanwa n'iki kugira bitaba Imana nabo? Baragwaye bahava barapfa. Yego amaze nyokuru canke nyokuru amaze kukuronderera novuga umugabo byahavuye bigenda gute ko wari ufise ibikomere byinshi? Jewe ntivyahavuye bikunda ko nshobora kubana n'uwo muntu. Amahera y'inkwano bari bazanye bahavuye bayasubiza kuko naciye mbwira isenge wanje ndamubwira nti burya je naho bazoza gukwa jewe sinzoja mu rugo kuko je ntiharagera ndumva ko hataragera ko jewe mbana n'umugabo. Hanyuma ca birahagarara ngabo gusa inyuma yaho nasanze kubera ubuzima bw'akahise kanje nisanze naragiye
kubaka ndacikira bijya bita gucikira. Ncikira mfise imyaka 17 hama ncikiye mfise imyaka 17 hanyuma uwo mugabo turabana tuca tumarana imyaka 4 tumaranye imyaka 4 uwo mugabo nawe acarapfa. Hama yapfuye atagwaye amaze ukwezi kumwe turi mu bitaro hanyuma acarapfa amaze gupfa tugiye ku maziko. Jewe nanje nari nihevye kubera bivanye n'ibikomere vyanje vya kera numva mbabaye cyane numva atana moso zifise. Turi ku maziko baca bavuga ngo ni je namwishe kumva yuko ataryose na rimwe yigeze rikoroka. Hanyuma bavuze ko ari je namwishe naciye ndababwira nti nimurire mwe mugifisa yo murira. Je nararize narahejeje guhera ku mama papa arapfa uwo tuvukana arapfa n'uwundi arapfa bose bampfira mu ntoki. Ubu naho narinzi ngo ndagiye mu mahoro n'uwo mugabo aciye agenda numva atamusozi mfise kurira. Mugabo ubwo nyene naciye ntangura kurira hama abo nyene bako baravuga ko ari je ndamwishe baca bahaguruka baza kumpoza. Rero guhera ico gihe umugabo amaze gupfa naciye niheba ca ntangura ubuzima bw'ubuhumbu mba mu buzima bwo kwiheba bwo kuboregwa ndaba icihebe ntangura kwiyumvira yuko norondera ingene novyara gusa hama nkironderera n'amafaranga gusa nkironderera amahera nkongera nkarondera n'umwana cyane isanga mu buzima bw'ubusambanyi. Rero ca ndabibamwo imyaka 7 maze kubibamwo imyaka 7 nyuma yaho Imana irangendera irambwira ati mbega wopfa woja hehe ako kabaregwe kawe ubwo busambanyi bwawe wopfa woja he. Hanyuma ico gihe nara numva abantu bavuga ngo Imana irabonekera abantu sinatahura neza ingene Imana ishobora kugendera umuntu. Jewe nta muntu yambwiye ivya Yesu ariko inyuma yaho nahavuye nakira Yesu umwami n'umukiza ndakizwa. Maze gukizwa naguciye mu gato Madame Benigne muri ubwo buzima bw'ubuhumbu urumva warondera kuronka amahera n'umwana. Bega none ivyo warondera warahavuye bironka? Ntabyo nigeze ndonka. Iyo myaka 7 yose nari nagerageje sinigeze ndonka yaba umwana ntawe narose amahera yo narayaronka. Mugabo umwana ntawe nigeze ndonka. Hanini mu kwinjira mu buhumbu ninjira mu buhumbu kugira ndonke umwana uko numva umenga ngomba kwironderera amahera gusa hama nce ndondera n'umwana hama nce nibera huko kugira ngo ntibazove bavuga ngo barontanikara. Urazi ko ariko bakunda kuvuga abantu benshi ngo ntibazontanikara. Ivyo nivyo vyimviro vyari muri jewe. Yego. Hama mu nyuma uratubwiye yuko wahavuye wakira gakiza. Mbega vyagenze gute kugira wakira gakiza mu gihe tuzi yuko bijya umuntu amaze kuba yarabushwe n'ubuzima bw'ubuhumbu bigorana cane kugira ashobore kubivamo? Jewe guhera itariki nakirijweko ukuvuga nakijijwe itariki 19 z'ukwezi kwa gatatu mu 2009 nukuri hace hazi impinduka mu buzima bwanje. Guhera uwo munsi nakira gakiza muri Eglise Vivante Igitega kugeza n'ubu niho nsengera. Nukuri nshima Imana afise amahoro mu mutima kubwa Yesu nizeye. Maze gukizwa Imana yarangendeye irambwira ati wewe nzoguha urugo, irambwira ati nzoguha n'abana. Camara imyaka 7 nkijijwe senga hanyuma wa mugabo ataraza mugabo Imana yarabimbwiye ndindiriye isezerano. Muri 2016 niho nagira ubukwe. Imana yampaye umugabo hanyuma ndagira ubukwe 2016. Maze kugira ubukwe inyuma y'ukwezi kumwe ngize ubukwe ca ndasaminda samyinda ikiravayo ukwezi kumwe guheze kundi amezi abiri aheze. Urumva umwana wari wararondeye wari urindiriranye imyaka n'imyaka. Warunzi ko ugiye gutabagwa usamye indici birakorotse kiravayo bica bigenda gute? Cambwira Imana nti Bibiri tubwira ngo iyo umuntu abaye icareme gishasha ivya kera byose biba biheze byose biba bibaye bishasha. Ndavuga nti iyindi ndizosubira kwinjira ntizosubira kuvayo. Mana waransezeraniye umugabo naramurose, waransezeraniye n'abana kandi nditeguye kuzobaronka. Rero nsenga gutyo muga nyuma yaho ncambwira mugabo wanje nti jewe ngomba nje kwa muganga ndabe kumbure ngira ndafise ikibazo. Ca ndamanuka i Bujumbura, maze kumanuka i Bujumbura
barandangira abajenekologe, maze kugenda ku bajenekologe barambwira ati wewe urafise ikibazo mu gitereko. Hanyuma barampimba barambwira ngo ngura imiti izimvye yagugu 300 ico gihe. Barambaza ati nyimba ushoboye kuyigura uyigure. Ndababwira nti ndashoboye kuyigura nta kibazo. Ca ndagenda ndayigura iyo miti. Maze kuyigura baca bambwira igihe isango nzosubira gusubirirayo kugira bangire controle. Maze kugenda bangire controle bambwira ati madame nta kintu na kimwe kigeze gihinduka. Ico tubona cyo sinzi ko ushoboye kugura iyindi miti ugasubira ukagura ugasubirirwa pima. Ndababwira nti imiti nta kibazo naho kuba 5 no yigura. Amahera yo kugura imiti iyo miti sino yabura. Hanyuma ca ndasubira ndagenda ndayigura. Ndayiguze cyarasubira kumbwira ikindi gihe nzosubira kugirisha controle. Narayimaze ndasubira ndagaruka ahama cyarampima neza acambwira tumvirize ngo ndakubwira ijambo rya nyuma rero. Madame wewe habana mu nda yawe uzopfurose. Wewe urabona uri kurakura. Nta na rimwe wigeze uvyara. Kuvyo twiyize wewe turabona neza ko kutazohava uronka umwana. Naho uzoja hanze uzoburi korona amahera yawe. Kandi wewe amahera yawe turayahaze. Ntuze wigura suye kugaruka ngaha. Turakubwiye ntudusubire kugaruka genda uyakira uko nyene. Imana ntavyo yaguteguriye. Muganga yabishizemo inzigo? Oya ntiyabishizemo inzigo. Byari ivyo yize. Byari ivyo yize mugabo urumva harimwe akantu nyene ko guhebuza cane. Urumva aravye ivyo yize. Yabona ko bitokunda. Yabona ko bidashoboka. Yego. Mugabo Imana yacu irashoboye. Cane gose. Yego. Hamwe n'ivyo rero jewe nyuma yaho naratashe ntaho mbabaye cane. Mbabaye. Kuko narashitse ahantu hadi Bujumbura nicara ku kantu ko mwibarabara kajya burya buntu bwera bacapa. Ndicara ndabanza ndimvira ivyo muganga yambwiye. Umuganga ivyo yambwiye ndavyimvira ko ndavuga nti rero ndori ndapfa ntavyaye jewe. None mbayeho kubera iki? Sinofuma mpfa nkavaho. Ndimvira ntije nofuma nisuka mu modoka gafima ingonga. Hama bakavuga ati Benigne yapfuye. Nyimba ntaropfa mvyaye numva nofuma mpfa. Numva ndashishwe, numva abantu bose baranshishe, numva abantu bose nta muntu numwe anezera ku isi. Ndaduga ndoga ndarira. Imodoka ndaduzemwo abo twari kumwe barambaza igituma ngoma ndira ndababwira amakuru yanje. Hama maze gushika umugabo arandamutsa ndanka no kumuramutsa. Arambaza ati amakuru ndamubwira nta makuru yanje si meza. Hanyuma arambaza ati nawe wahuye n'ikibazo nyabaki kumeza uko. Ndamubwira ntumviriza umfashe reho mbaza ibintu byinshi nzobikubwira ejo. Nawe arambwira ati utegeza kumbwira ivyo wahuye navyo utabimbwiye ntibikunda. Mu nyuma mpaba ndabimubwira. Ndamubwira n'amarira menshi cyane namubwiye nk'ikiringo c'amasaha nk'abiri. Ntobora ijambo ndira subira ntobora ijambo ndira ndamubwira ivyo muganga yambwiye. Nawe kubera nafise umugabo nyene yavuye ku Mana urumva yaciye ambwira ati Imana ishime ko abaganga baguhebuje. Ati n'abarundi barayamaze ngo harasigaye aho Imana. Rero nashaka ndagusabe ukure amaso yawe ku baganga wizigira Imana. Kuko ibidashoboka imbere y'abantu imbere y'Imana birashoboka. Ati izigira Imana je ndazi ko tuzovyara. Ambwira gutyo mugana aho yabimbwiye muri jewe kubera ukwiheba n'ukubabara cyane nari mfise muri jewe. Sinumva ko ivyo bintu ineo vyizigira nyene ko bizotinda bikunda nyene. Nari nihevye nari numva umenga ibintu byose biranshisha. Bukeye mu gitondo ntegura imigambi yo kwiyahura. Ntegura imigambi yo kwiyahura ndamubwira ntumviriza je no musi singenda ku kazi. Wewe nugende je ntahonja. Nawe cyambwira ati nimba utava ngaha nanje cyambuguma ngaha. Nimba utagenda nanje cyanguma aha. Hama maze kumbwira gutyo ndamubwira ntoyaje ntitwe tuguma ngaha twese wowe nugende. Nariko ndategura ingene nza kurondera ikiziriko wiyahure niyahure kandi ndi umuntu mwana w'Imana narakijijwe. Satani yene yari yanteye mu buryo bukomeye numva nyene no kwiyahura. Hanyuma kubera mugabo wanje urumva aciye avuga ati oyaye nanje cyanguma ngaha rero mu nyuma nka saa 5 naciye ndamubwira
ntiburya nagwanye nabi. Ndamubwira nti sheri ntiburya nagwanye nabi, niyo ngenda mu masengesho. Ni kuri eglise hari amasengesho. Iyo ngenda mu masengesho niho nari kuba ngwanye neza. Aho ari nka saa 5 kubera twagumanye. Wabonye ko bidakunda ko yiyahura. Ibyo kwiyahura vyaciye bihera, vyaciye bivamo. Hanyuma acambwira ngo ugiye mu masengesho ni sawa. Canda kujana ndagushikaneyo. Hama je nigira ku kazi, wenda ugende mu masengesho. Hama ca twitegura, hama caranjana ashikana kuri eglise vivante. Hariho amasengesho y'akarago. Hanyuma candashikaho nkumva bariko barasenga. Bagasenga mugaje nkumva tani sengesho nari mifisi. Mbwira Imana nti Imana jewe naho naje hano. Ntana kimwe mvuga ivyi wanje urabizi. Kuko ntari sengesho nari imwe nari ifise hajyo senga biba bikiboba. Numva afise umwiheburo, numva atari jambo namwe mfise ryo kubwira Imana. Ariko nza numva umuntu aratanguye aravuga ngo ngahari umuntu yaje ababaye, umuvugishwa aratangura ngo ahantu harije hari umuntu yaje ababaye. Naye ndavuga nti uwo muntu ni jewe. Mugabo ncambwira Imana nti oya sinibaza ko ari jewe naje mbabaye gusumvya abandi bose. Je naje ntevye abandi baje kare. Ntangura kuzana yuko atari jewe. Cambwira Imana nti Mana tandasenga naho nari navuze ngo sinza gusenga. Cambwira Imana nti Mana ndasavye ikimenyetso. Nyemba ari jewe umbwire ko ari jewe ko ndazi ko mbabaye. Ni Ezekiel yarasavye ikimenyetso. Nanje ngomba urya muntu ariko arabivuga. Ave hariya ariko aravugira. Aza ntora ukuboko hamuca uvuga ivyi wanje. Aca nemera ko ari jewe. Uko nyene vyagenze uko nyene aca arantora. Umaze kuntora Imana itangura kuvuga. Ivugana nanje ko igiye kungirira neza. Ivugana nanje ko igiye kumpa guheka. Hanyuma ndavyakira ndavuga nti Mana ugiye kunteturura. Ndashima mvaho nezerewe ca ndataha. Ntashe nashikiriye umutware wanje abona ndanezerewe aca arambwira ati nibiki Imana ishimwe ko Imana yaguhinduriye. Ndamubwira nti nukuri ndashima Imana kubona nagiye muri aya masengesho. Hajya gusenga ni ikintu gikomeye cyane gose. Gusenga guhindura ibihe. Gusenga ni kwiza. Je ndabivuga ndabizi narabibonye. Haci nace ntangura kumva nosenga. Ubwa mbere ta masengesho nari mfise. Mbega ushitse muhira ya nkuru yo kwiyahura umutware wahavuye imwiganira. Ntayo nigeze ndamubwira. N'ubu ntayo uramubwira. Narabimubwiye. Narabimubwiye sinako kubimubwira. Namaze gushinga intahe keshi. Namaze kuvuga ingene Imana yangiriye neza yampaye n'umutware mwiza. Ingene yambaye hafi muri ivyo bihe. Ingene urumva nyene ivyo yagiye ankorera ni vyinshi. Kuko nyuma yaho naciye ntagura kwiyumvira ati none Imana mpemu yera yanyibukije ati burya ushima Imana no kubw'umugabo ufise. Ikintu Imana yacinyibutsa nico. Yacinyibutsa maze kuja muri amasengesho. Yanyibutsa ati ushima Imana no kubw'uwo mugabo ufise. Ati burya ivyo gushima Imana birahari. Nubwo bona umenga ntabyo gushima Imana biriho. Shima Imana kubw'uwo mugabo Imana yaguhaye. Yaguhaye umugabo mwiza cyane. Hewe tangura kumva ishimwe muri jewe. Ahamande yuko narifise amarira no kugomba kwiyahura. Ntangura kumva ishimwe muri jewe. Maze kumva ishimwe muri jewe. Ntangura kumva no shima, ntangura kumva no senga, nkafata imyanya yo gusenga. Nyuma yaho Imana irambwira impejambo. Ijambo ndyamye ndi mu masengesho y'imisi 3. Naciye mfata amasengesho y'imisi 3. Ndyamye bijoro nka saa 9. Imana imbwira ngo nimvyuke nje gusoma ijambo riri muri Luka. Luka igice kimwe guhera ku murongo w'18 gushika ku murongo wa 25. Ni inkuru ivuga ingene umumarayika yagendeye Zakariya aramubwira ati umugore wawe Elizabeth agiye gusama inda. Hanyuma Zakariya ngo arazazanirwa ati ivyo byoshoboka gute ko umugore wanje ashaje ageze mu zabukuru amaze no gutonda iminkanyari. Umumarayika aramubwira ngo umve kutemeye ijambo rivuye kuraho umva uragobwa ururimi kugeza ivyo ndakubwiye bibaye. Hama iryo jambo Imana imaze kurimpa maze kurisoma murongo wa 25 havuga ngo uku ni ku mwami Imana inkoreye mu misi yandabiyemo kunteturura mu bantu. Kuko je nari naravuzwe bihagije ko ndi ingumba nahora ngirisha ama publicité bakavuga ngo wa mugore w'ingumba ni wari karavuga mu misozi bagenda bavuga
ngo naho afise ibyo akora n'ingumba ntavyara, kubera urumva mu ncamake mu bigaragara ko ntavyara vyari bihari ibihe birebire naraciye mu busambanyi, akahise kanje kari kabi, mugabo sinari narigeze ndonka umwana, mwumva vyaragaragara koko nyene ko ndi ingumba atari Imana yampinduriye ibihe. Nyuma yaho rero ni kuvuga Imana imaze kumbwira iryo jambo, numva mpwemu yaravuganye nanje ngo ejo mu gitondo zindura uje kugura impuzu. Ndabibwira mugabo wanje nti nzindura nje kugura impuzu z'umwana. Mugabo wanje atoya izogenda wasamye. Woja kugura impuzu utarasama nti umviriza. Nyimba mpwemu yarambwiye yuko nzindura nje kugura impuzu. Imana iranyeretse neza ko ari ukuri, ngende kugura impuzu ndindire gusa. Ndindire isezerano kandi bizogenda neza. Rero nyemerera nze kuzigura. None waciye wiyumvira ko uguriza umuhungu canke naguze umuhungu kuko ugiye kuraba muri Bibiliya igihe Imana yasezeranira Aburahamu na muhungu n'abahungu, navuze nti je nzovyara umuhungu nguriza umuhungu. Naguze ibase ya bleu ngura nuzenya ishakoshi ni itari ya bleu kubera ishakoshi gushiramo impuzu z'umwana ni itari ya bleu kubera ya bleu ntayo nari kuronka. Mugihe ibindi vyose ibase ivyo umuntu azokwa mwana azokwambara ivyo azokwifuka vyose vyari vy'abahungu kuko nzi yuko atasezerano ry'abakobwa, isezerano ryose ari ry'abahungu. Ndavye ingene Imana yagiye isezeranira abantu. Ego. Hamura tubwiye urabwiye umufasha wawe ko wamubwiye yuko utegerezwa kuja kugura impuzu. Yego. Kandi uguriza umuhungu. Yego. Kurumva wewe wari convaincu yuko uzoronka umuhungu nawe. Hama bica biragenda gute mu nyuma? Inyuma yaho naciye ngenda ndamanuka mu isoko mpitana umuntu mwene data ndavuga nti tuzoshinga Intahe turi babiri gusa twe n'umugabo wanje. Reka mpitane umuntu umugenzi kandi nzi ko yizera. Ndamubwira ivyo Imana yavuganye nanje. Hama ngende afashe kugura izo mpuzu. Ndabimubwira ca ndagenda yari umudamu yari umukobwa ico gihe ubu n'umumama. Ewe yarubatse nawe Imana yaramuhezagiye yarose urugo. Aca aramperekeza turagenda turazigura. Ndagura guhera kw'intuzenya kw'ivarize y'umwana. Ndagura ibintu byose ni bibero na pampers ndagura n'amavuta yo kumusiga byose ndagura. Utarasama kandi. Ndarasama ivyo kumwe byose ndapakira. Naguze ibintu vy'ibihumbi 300. Niyo najanye mu isoko. Ndadugana ndashikana ngaho. Kwezi kwa mbere je nari nzi ingene Imana yambwiye. N'ukwezi kumwe ko nzoba nasamye. Ngana narindiriye kwezi kwa mbere mbona sinasamye. Ndasubiye ukwezi kwa kabiri mbona n'umundi sinasamye. Ukwa gatatu mbona sinasamye. Ukwa kane, ukwa gatanu uko. Ukwa gatandatu ntangura gutangara ati none Mana ko wambwiye ko nginde kugura impuzu. Wabimbwiye rero ngombe zirabaraba. Ntangura kuzana amaganya muri jewe. Ego. Mugabo bica bimpa gusubira gusenga. Ntangura kubaza Imana umunsi umwe ndavuga nti ngomba nirwe mu nzu. Baza Imana igituma Imana yambwiye ngo urize impuzu hama bikaca biguma gutya nyene. Umunsi umwe ndiko ndasenga ndamaze imisi ndiko nisonzeje nsenga kugira ngo Imana nyene ndayibaza igituma yambwiye ngo uri impuzu. Hanyuma ndasambagura impuzu zose. Ndabwira Imana nti Imana warambwiye ngo urakabutura. Kandi ndashaka ivyo wambwiye biri mu buryo bw'umwuka bive mu mwuka bije habona bive mu bitaboneka bije mu biboneka. Genda ngo umwana wanje ko ndamuterura ndagomba ko ndamwogereza muri ibase wambwiye ngure ndagomba ko ndamusigiye isabuni ndamwoze ndagomba ko ndamusiga amavuta ndagomba ko ndamwambika kabutura mfata kaguru kamwe cishemwo nshikane mu kiyunguyungu. Ndashaka ko mfata akagashati wambwiye ndasambaguye vyose. Ndashaka ko nambika umwana wanje muri rusangi hama ndamuheke ndafise umugongo wo kumuheka ndafise ibere ryo kumwonsa. Mana iribere nti wari impaye kugira ngo rije misutiye wari impaye kugira ngo ryonse. Hari impamvu wararemye ibere. Ndabwira Imana ndi muri aya masengesho Imana imbwira ngo ica inyereka ibase. Ikinyereka ibase mu buryo bw'inzozi irimwo imicafu. Imbwira ngo wabanye igitereko cya mwene gisa ngo ndindira ndiko ndakora. Imaze kumbwira ngo ndindira ngo ndiko ndakora ntangarira Imana ndabwira Imana nti Imana none kuvuga ngo ndakurindire ngo uri kurakora ko umuganga agiye kopera umuntu
agiye kuopera inyuma y'iminota 30 aba yahejeje. We niwe wamuremye uwo muganga, none weho kabuki ubirindiriza aya mezi n'ayandi y'imyaka n'iyindi, kandi ushoboye kubigira mu mwanya mutoyi ukoza nyene. We wari wumva umengo vyonyaruka Yeah. kubera nyene yabigusezeraniye bibe. Mugabe igihe kigeze nagiye mbona nasamye, hanyuma ukwezi gume guheze, ukwa kabiri kurahera nasamye, ukwa gatatu, ukwa kane nza mbona harageze aho mvyara umwana yitwa Adonayi. Ubu ndamufise, za mpuzu ziraronka ikizambara. Imana yacu rero ni nteturuye cane gose. Imana yacu ntiburi ingene igenza ibintu. Imana yacu irashoboye, nubwo igusezeranye nubwo gutevya mwisho n'umwisho biraba cane gose. Ndashima Imana rero, Imana yangiriye neza. Ikirengeye vyose nuko nzi ko nzoja mu ijuru cane gose. Aha mwisi turiruka n'ibintu, turarondera amahera hirya no hino, mugabo ikinezere umutima wanje cane nuko nzobona Imana. Nzi neza igihe napfuye ko nzoja mu bwami bw'Imana. Ico ni ikintu gikomere kuri jewe gusumba ibindi vyose ndiko ndavuga. Ego. Urakoze cane Madame Benigne, uraduhaye inkuru y'ingene ubuzima bwawe bwagenze kuva mu bupfuvyi ukaja mu ngeso mbi, mu nyuma ukaronka umufasha mwiza avuye ku Mana, wakijijwe, mu nyuma uragwana n'urugamba rwo kuronka umwana. Nsubi inyuma gato, kenshi irumva iyo abigeme bagiye kubaka baba bamwiteze k'ikibondo. Mbega vyarakoroheye muri uwo mwanya wari kuranigana nawe uyaga n'Imana ingene bimeze vyo kuronka ikibondo mu muryango, cane cane mu muryango w'umushinga ntahe niho usanga nyene bitoroshe. Mbega wewe vyari bimeze gute? Urazi jewe bari babivuze kuva nkija kubakana n'uwo mutware wanje kutazokwibungenga, ko ntazopfa mvyaye. Bari barabivuze haba mu muryango w'iwacu aho mva, haba no mu muryango waho nagiye uwo mutware wanje, bari barabivuze ko atamwana ndopfa ndose, kumva yuko bazi kahise kanje. Rero urumva nta birebire havyo bari biteze ko ndoronka umwana. Rero ahubwo kuko mu muryango w'iwacu hariho umwe yigeze kugenda arababwira imbere yuko tugira ubukwe usenge wanje, aragenda arababwira yuko je ntarupfa mvyaye, abwira umuryango w'umugabo wanje, arababwira ati biga nta n'igitereka afise. Rero maze kuronka umwana ahubwo naramuhamagaye senga ndani icayi mu bitaro. Ndamubwira nti burya rero ngira umugwaza wanje, ndamubwira nti wewe rero uri kuramfasha umanze ngo musohoke gatoya ngo senge wanje ndafise akantu ngomba kumubwira. Ntavyo nene namubwiye ko nari naravyumvise. Umugabo senge ndamubwira nti burya rero nagomba ndakubwire ko hamwe hatagira igitereko uyu mwana Imana yamumpaye cane gose. Hamwe hatari igitereko hamwe wagenda kuvuga kwa mabukwe na ba muramwanje ko ntaropfa mvyaye, mugabo hajya wari igikoresho ca Satani, mugaje naraguhariye ngomvye kukumenyesha gusa ko ndabizi, ntibibaze ngo ntavyo nzi. Mugabo re hamwe hatagira igitereko ngo uyu mwana Imana yamumpaye. Arabura ingene yifata, yarabuze ingene yifata, nanye henda mubwira nti nukuri bamahoro. Nakubabariye kera, nubwo ndazi ko atari wewe, ndazi ko atari wewe. Burya ikintu cose kibi ni Satani abariko aragikoresha. Burya ikintu cose ciza kugira ngo kigushikeko ni Imana ibikiriye gukoresha, ko nta ciza kiba ku muntu atari Imana ikikumukoresheje, kandi nta nikibi kiva ku muntu atari Satani ikikumukoresheje. Rero kwari kugira ngo vyumvikane ko ntoja muri ugo rugo, kwari kugira ngo Satani nyene abikomeze ace agira ikoresho wewe, hamugenda ubivuge kugira ngo sinshobore kuja muri ugo rugo. Mugabo hamwe n'ivyo Imana byose yarabirengeye ndajaho, kandi bureno n'abana renda barawunda muri umwana ndamurose. Rero numva nshima Imana. Rero je nta byizigiro vyuko je nzovyara abantu bari bafise. Abantu baratangaye. Nukuvuga bari barihebuye. Abantu bose bari baratangaye, baba biwacu, baba biwabo n'umugabo. Nta byizigiro vyuko nzovyara bari bafise. Ko umugabo wanje umunsi aza kubimbwira tutaragira mariage, arambwira ko bamusambikije mu muryango yuko yompeba jewe nta n'igitereko mfise ngo ayumugera, ibintu vyinshi gose. Baravuze ibintu vyinshi cyane.
ngo ayumugera bivanye n'akahise kanje kandi vyarumvikana kubera nifise kahise kabi vyarumvikana kwiyumvira yuko noba nkomeye kandi vyarumvikana kwiyumvira yuko atagitereko noba mfise kubera nifise kahise kabi rero urumva niko vyagiye biragenda kugeza aho urumva jewe bihebura barabona yuko jewe nta mwana n'uruha bure jewe ndi mu bahungu 4 ugeze mu bana 4 abahungu 4 Yesu ni nteturuye yaranteturuye hamwe naje ntangara n'ubu ndacyatangara nukuri Yesu abahezagire yego turagushimiye cyane madame Benigne intahe yawe nibaza yuko izofasha benshi ariko tutararangiza nagomba akajambo bwira burya twe twaragiriwe ubuntu waragiriwe ubuntu bwo kumenya iyo mana uramenya ingene ivyitwaramwe ivyo bibazo byose warimwo igihe ibikomere byose wagize imana ikakuvura ugakira uno musi ufise umuryango kandi mwiza cane gose nari nkeneye akajambo bwira abavyeyi nabo bari mu gishingo ciwawe uyu munsi ariko baravuga ati mbega imana yaraduhevye mbega imana yaradutaye akajambo kamwe babwira ko kubahumuriza wibutse yuko haracari ivyizigiro ego hamwe n'Imana birashoboka no babwira ngo bizigira Imana basenge bahore basenga ikintu no batekerera ni iki jewe narize isengesho ritabura inyishu isengesho ritabura inyishu riri mu buryo butatu isengesho ritabura inyishu ubwa mbere nuko wemerwa n'Imana Imana ikabe kwemera ikigira kabiri nuko ico usaba ku Mana ari ubugombe bwayo bw'Imana mbega muri Bibiliya ivyo uri kurasengera hari ico Imana ibivuga ko iyo ni etape igira kabiri akarorero ni nk'uruvyaro ngo amafatire ku ruvyaro nyene Bibiliya hari hantu ivuga yuko ata abantu bizeye Imana bazomererwa nabi bazosegerereza bazobingumba nta ngumba mu bizera zibayo hari ahantu Bibiliya bivuga ucu serangura Bibiliya rero ukaraba mbega Imana ibivuga kwiki iyo ni etape ikomeye cyane hama rero muguru muri uko gusenga senga uhagarare ku Imana ivuga aho akandi karorero isengesho ritabura inyishu ico ushobora guhagararako mu gihe uri nk'umukobwa bifuza urugo hanyuma abahungu n'ukurondeye araguheba canke n'ugutwiriturikiriye ugaza uwumva ngo yabivuyemo canke ugasanga biriko biranyurananye n'ukuntu raba Bibiliya hari ahantu ivuga yuko atakigore kizobura ikigabo cacu hariho n'ahandi Bibiliya ivuga yuko atamwana w'Imana azosegerereza nukuvuga nyimbura umwana w'Imana menya uruhare rwawe umenye ico ukeneye umenye uti ntegerezwa kukirondera mpaka kibaye kandi mpagaze ku Imana ivuga nukuvuga guhagarara ku Imana ivuga ubwira Imana uti Imana waravuze iki Mana waravuze yuko atakigore kizobura ikigabo cacu Mana waravuze yuko mu bana b'Imana atangumba ziriyo none mbingumba kubera iki hagara ku Imana ivuga etape igira gatatu rero igora abantu benshi etape igira gatatu ni muri rya sengesho ritabura inyishu etape igira gatatu nuko usenga gushika ico urondera ukihawe ugishikiriye bavuga ngo kubandanya mpaka bibaye ucuvuga uti mpaka bibaye mbandanye senga Bibiliya itubwira ngo yemwe abibutse uhoraho nimukaruhuke nukuvuga iki we naho wobivamwo Imana ntizobirabivamwo nyimba ari sezerano ryayo gutegerezwa gushika ku Imana yaguvuzeko ari uruvyaro canke ari kindi cyari cyo cyose utegerezwa kugishikira mu gihe ari sezerano ry'Imana rero dodora mpaka bibaye uvuga uti mpaka bibaye ubandanye gushika bibaye usenge wibutse Imana gushika uvuga uti mpaka bibaye iryo niyo ntekerano no babwira muri kano kanya jewe iryo sengesho ritabura inyishu nararibonye kuva ntararonka umutware narasenze mpaka biraba ndamuronka demiri seze ngira mariage ndumutamakaze w'imyaka 30 n'iyindi hafi 40 hanyuma abana ndabaronka
kubera rya sengesho ritabura inyishu nukuri nta wizigiye Imana yigeze amaramara namba narabibonye nubwo byoteba bizoshika ego niba Imana yaragusezeraniye bizoshika nukuri rero Imana ibahezagire kandi bagirire neza nukuri ndabakunda Yesu abahezagire amen amen turagushimiye cyane ku ntahe yawe niba twe twakozweko nibaza ko n'abandi bazokumva intahe bazokwako cane gose twiza yuko naho hanyuma tubatumiye kutuganirira muzotwitaba ego turabashimiye cyane namwe bakunzi b'ikiyago TV show mwashoboye gukurikirana iki kiganiro yari intahe nziza cyane y'umuvyeyi Benigne yariko aratubwira urugendo yagize rero abakurikiranye ikiganiro mwese Imana ibahezagire muce muja kuri chaîne yacu mugire like share na subscribe tuzokurikira mu kiganiro